mutsi bahinduye izina basigaye bitwa we love music ako basigaye bitwa we love music. Ni tekazuka kandi mu kiganiro cyacu abona yuko dufite amakuru atandukanye Kivodo DJ Scott hamwe na Mishu Mihak ariko byose ni bimwe by the way. Ibyo nabihanije maze imyaka myinshi cyane ndabihanije. Ariko sorry sana dusaba imbabazi niko bimeze rero abona yuko Kivodo na DJ Scott na Mihak mvuga uko sisi kugira duhera muri Brado abona yuko ari higaro ridasanzwe edition 5 abona yuko tuzi yuko ubwa mbere yatwawe na Halijo mbonye bitwagwa n'abandi batandukanye ba Matabaro abantu bashika bane bazotwara PRIMUSIC navuga batetero uwa mbere ni Halijo by the way uwa kabiri Matabaro Pasha Matabaro uwa gatatu Christian Interetse uwa kane ni Tete Loret uwa gatatu ntaramenyekana nivyo rero tugiye kuvuga kuri kano kanya abona yuko baduhamagaye abanditsi benshi badusigurira ingere bigiye kugenda n'ingere bigiye gupangwa baravuzwe vyinshi abavuga yuko bagiye guhera mu ntara ya Kayanza ico gihe baba kwagiye kuna oya ya Kirundo basize guhera mu Kirundo uko uwo munsi batubwira ariko mu nyuma tubona bagize uko barahindura baza guhera mu ntara ya Kayanza. Bigije tukiringaho nyene itangura neza neza iryo higanwa two turabwira ati PRIMUSIC abantu bumve neza ko rigiye gutangura muri no misibiki ni misibiri yonyene ku munsi wa gatatu ndisiri yuko uno munsi umuntu ariko aratwumviriza ariko arumviriza Black FM ubunyene yoza kutubaza amakuru ya PRIMUSIC twese nacu nitworonka ico tumwishurako kubera ko nta nkuru ni kintu ubona yuko umenga kirinyegeje banyegeje urazingerageje kuganira gamishu jewe ahubwo ku ruhande rw'iwanje umengo harimo akantu ka negligence kucerekeye kumenyesha ibintu ukuntu bimeze umengo si ibyo bindi twara tubona mu myaka yahera gusa anavyo kuba tukiringaha nyene turase ku negligence ariko je nivugira ati mbere bigenda gute ihiganwa rihuza aririmbyi b'igihugu niko no bivuga kuko uravye ni mu ntara zose rero muravuga ati bega none biriko bigenda gute kuko deje abene gihugu bashaka kumenya ku munsi ariko uri kurumviriza neza gushika amasaha haba muri PRIMUSIC umenga harakanye haratekereje ntagakacira nta kiniki apusi kandi uri kurumviriza neza no muri abene gihugu nabo barakubwira ati ivyo bintu bizoba ryari urumva mugihe tuzi neza yuko ama PRIMUSIC yose yagiye araba ama publicité urumva n'amakomunike byatangura hakiri kare no kuvuga je nibuka neza yuko tugitangura PRIMUSIC twatanguye ukwezi mbere yuko tuja muri ivyo bihe urumva turasemerera warabonye nibaze ko communication yabo abantu bariko bakorera communication abantu bariko bayikora nabi cyane kubera ko ugiye kuraba umenga n'ikintu cyadukije twage tubona umunsi umwe mu gatondo twese twavyutse tubona ku mahezo social PRIMUSIC normally kumakuru je mfise narose ndabona PRIMUSIC tagutegurwa kuva mu ntango no mwaka muri organisation muri abako babitegura baravuga bati byari sanse kwa mu kwa kane bigwa bisubiriye ngo bisiri inyuma ntitwamenye impamvu yara makuru avugirwa indani ubibaye ubumba n'igiturumbuka rero niyo mpamvu gishatse kwereka ngo sigiturumbuka urumva byateguye kuva umwaka gutangura ahubwo ngira ngo ari kibazo runaka twe tutazi cyagiye kirahaba cyabaye sawa ico kibazo naco dukeneye kumenya ni ci wabo mugabo bibuke abanyagihugu bibuke baba jeune talentueux baba bakeneye kwiyandikisha kugira ngo baje muri iryo higanwa rya PRIMUSIC babaha ama information nibazi ngene bazokwiyandikisha nta kintu na kimwe kandi rero je kintu kimwe ko mbere bigi ariko aravuga ati byatangiye kumenyekana mbere y'igihe ariko none gabora bigi ko byatangiye kumenyekana mbere y'igihe mbega ho uno munsi ubona bimeze gute ku giti cya buri muntu wese hatumbereye mbega hoho abene gihugu ko byatangiye kuvugwa yuko PRIMUSIC izoba ho abene gihugu muri kino gihe barayizi urumva ico kibazo mfise ubwa mbere bwo okay ico kibazo mfise gikomeye na communication ikiraba na communication nimwe ikiraba turavye duhereye kuri ku ma réseaux sociaux yabo ya rien du tout alors que basigaje imisibiri ugiye kuraba mu pancarte baheruka gushira igihugu cyose hariho pancarte ya PRIMUSIC ariko ziga na date iriko na date nibigeze bashaka date nibigeze bashaka ico bashize ko twage tubona ko hari aba artiste bazoririmba bazoba bahari bashira
ko n'irya logo yabo gusa ntituzi ngo bizoba ryari ikibazo kihari bo amateka bizobera ko biri ku ma platform ya PRIMUSIC ariko bijya amakava bagiye basohora no vuga bijya bamanitse nta biriko normally sinzi ko ari organisation itandukanye n'indi myaka yo bihari ubunye canke igihe bituma bitagenda neza ko vyaha bigenda ubwambe ko jigenda bibona nitubeshe ku mateka je mbona ngaha mfise ni mu Kayanza bazotangwa ku munsi wa gatatu igihe itariki 7 z'ukwa gatandatu aho ubona yuko bizoberayo kuri kwa Egide audition ya mbere biza kwa Egide gushika saa navyo bazi merci twamenshi bakutabizi wose guteka abantu batsazo babizi mugabo twikanire twibukanye yuko uyu mwaka bariko barategura PRIMUSIC batari babifisemo uburambe cyane yindi myaka yose ni organisation shasha igitegura no PRIMUSIC peut-être si no kwa ari yakera ntivyogenda imbe yitwa Empire World inki ijya organisation create power ikibazo kica kigaruka kuri communication ahubwo bo secret power create power bajeje ibintu bya marketing hariya je ndibaza ngo ni brand nyene ubwayo ahubwo uvyateguwe nabo muri PRIMUSIC nyene ubwabo I think si organisation habya kwa gwaga yabiteguwe nijo nibaza ko aho nibaza ko byaba byoroshye cyane umuntu ejo ararondera Dorine asanzwe avugira ikinyobwa cya PRIMUSIC erega kandi ikindi kintu tukiri ngaha nyene nashoboye kwiyumvira ati mbega none ubwo niwo bahakanye gusa ibujumbura ariko cambaza rero abakorera dukorana bari hagati mu ntara barabwira ati nukuri ekanamba urumva tubiheruka kujya nyene tubibona uko nyene tubwiga uko nyene ati namba na gato PRIMUSIC ntabwo iri kwiravugwa ariko rero umuntu aca yumvira ikindi kibazo kice gikurika ati mbega none nyimba ibujumbura hakanye hama na ruguru hakaba hakanye aba artiste bazokwitabira PRIMUSIC bo bazobavuye hehe ngira barabafise ikibazo basanzwe babafise bazokwitabira abo ba jeune talentueux bazokwitaba ivyo higanwa majonjora ya mbere bazobimenya gute batana bazokwitabira gute kandi ngira barafise abiwabo basi oya turese yuko bafite abiwabo Jesu bivuga gutyo mugabo novuga ko ari hagahati kuya twatangwa duti hoba hariho ugusamara runaka nimvire yuko rero bogerageza gashiramo gatege bakaraba uko gusamara bakakugwiza kugira gute gukerebuka kuko nyimba gushika amaso atarakerebuka tukaba dusigaje iminsi ingahe bashaye byo muvye kuharura iminsi tarenga 2 gusa niyo minsi 2 ninakwiye uko dushukunye turisangapi ku munsi wejo deja abahaguruka ba mbere equipe technique iraduga mu Kayanza iteza kurara mu Kayanza kubera ko jina nakoze muri PRIMUSIC ya 2019 ushika kuri terrain à 7h du matin niho mutangura ma audition urumva ukacusanga 13h hacaba concert y'abajya ba artiste baba bakuye bajya ubu ni 14h ubunye 14h hanyuma 18h muca mu madescente yo mu mabar ayo madescente yo mu mabar mujana n'aba artiste twajana bafizo na basadbi tu vois bisobana ngo equipe technique itegeza kurara yamanze gushika kuri terrain hari ikindi kintu bigije kera nakunda kona muri PRIMUSIC no kuvuga equipe technique no abari muri technique mugabo cyane cyane bakwenda jiri hari ikintu bagira ngo ni ya wicro sivyo bakagira wicro iyo yaba mu gitondo muri joro cyangwa mu gatondo no kuvuga ko bitabaye mu ijoro buca tugenda kuri stade ariko kumure vyaciba mu gitondo mbego tugenda kuri stade mbega none uyu bimeze gute ntubona yuko none umwe muri PRIMUSIC bashaka kuturyamika nabo nyene ariko nibatanga amakuru bamenyesha amakuru Jirni hariho kuri Magic hariho Amino cyo kimwe n'ujya muri PRIMUSIC ntuzenye Francis Muhira rero je navuga ati uko biri kose havuyemo Christian Savye bashamo Francis ego rero ariko ni bonji imeze neza cyitwa jina kibaye gusa ikibazo kihari PRIMUSIC ifite dagicarisho ni communication yabo tegenda neza ushikira sana avuga na Lenova asazo ari wajijwa nashaka communica ariko bajijwe vyamesha makuru by the way ariko arafasha cyane kugira ndavuga ati mzee turekiye black muri mubiki muri mukine biki uko yambwiye utanambajije none mfise ikibazo no mushaka bazobimenye gutanya gihugu ko biraba PRIMUSIC ni ikintu gikomeye cyane kiba cyagutse kiba miliyoni kiba mera menshi iyo bari brand ni ya cyane no mali kare enda kweka karori wazi mukumenya ko PRIMUSIC no mwaka atanga uvifise boss siko ndayiponda mugabo byo tuburisha amaso twebwe
kare igihe ngo cha PRIMUSIC nta muntu yumva gutegwa n'igiteramo ko wabuzi yuko havugwa PRIMUSIC gusa everywhere wacha kuri Facebook ukagonga na PRIMUSIC wategura igiteramo big ushaka ko ico gihe ko PRIMUSIC Ari nyene yavugwa. yaba yikwije ukaba yahitanye abasitari bose bo ngaho Bujumbura shwi ntaco wategura nuvuga ubu ariko ubunye wagite warakakibazo none ubunye none ubu PRIMUSIC ne gukanga wogira ubwoba bw'iki kandi uzi yuko na hariya ku gasozi atavyo bazi voilà nivyo ariko aha Hey. Scott ugemye ahantu mbabara cyane uravuze ngo n'abantu bo ku gasozi ntavyo baramenya ariko rero ikibazo cyo kigaruka none iyo onye ko ari imvugo mvunira rugohe none kubera iki none badashobora kumva neza yuko hari akantu kabuze bacu yakajuta ariko nibata jenda kunda kunyaruka ndakunda kunyaruka nk'ubu nka jibu iyo abandi muri staff agindani nakwabwira ati attention sasa ibi bintu mwege mushaka kuduhombesha mushaka none abene gihugu ntaze bitabire ifu abene gihugu bategeza kwitabira no kuza gushikira abana babo reka ndabwire rero ahantu yabereye Kivodo ngerageje kugaruka muri mwavuze ko ikibazo kiri kuri communication jewe ntabizi nivyo nize gusa ikintu ahanini aba bariko barabitegura bahagaze cyane kuri kuzono kwita les nouveaux médias no kuvuga kuri social media aya mafishe yabo turayabona ubwo cerekeye media domasi yindicika mu bene gihugu kuko si bose bakoresha ama telefone cyane wabikurikirana gato Scott ntabwo uciye mu jambo baratubwiye neza yuko kumburi bazokorana n'amaradiyo n'amateleviziyo ashika kure muri abene gihugu ariko gushika ya masaha uri kuraraba neza na Black FM nta publicité iraronka yiki ya PRIMUSIC naho nyene rero nashaka gushika nta nikete sans sponsor nta nikete none ntubona yuko kumbure twaganiriye amasigara cicaro ndiko ndakubwira abari muri organisation bifokarije cyane muri les nouveaux médias mu ma social media gusa ahubwo bifokarije cyane sur terrain bibagira yuko bifokarije cyane ingene ya PRIMUSIC kuri bo bibagira kwigirira communication kuko nta media nimwe iraronka kubera ko nuje nshobora kumva ko avant 2 jours na media nimwe ngaha mu Burundi ngaha mu mbwire media iratagwa kuvuga PRIMUSIC Black FM yonyere gusa natwe nuko dushaka kubavunira kagohe tubereke ko ari hagahaze eregana kare baratwigisha ngo umubanyi mwiza ngo waragukebura ariko rero bari muri secteur ya PRIMUSIC je ndahagaruka cyane abari muri secteur ya PRIMUSIC bagerageza bashiremo intege barabe mishu yakivuze neza yavuze ati mbega none intege canke imbaraga muri ko murakoresha zingana gute ubwo ntimubona yuko kumbure muri ko murarimita amaradiyo n'amateleviziyo hanyuma mukabima umunyenga abo bakunzi b'umuziki n'ikiyeri nimurabe neza rero nimuzove mwisanga muri ko mutuma mwirorera sivyo kuko nyimba hari umuntu ari hagi muramvya ariko yifuza kugenda gushigikira imbere yuko azoshikirwa hama akaba atarabimenya bisigaye yuko umuntu azogenda mu ntara ya Kayanza umuntu hajya gatoyi cyane mu ntara ya Ngozi ariko yifuza kumanuka kuza gushikira abaririmbye ajye mu ntara Kayanza akaba atarabimenya none umva none uzomubwira ku munsi azomenya n'ingene agenda ahubwo cyangwa nko muri nivyo nk'akarwase ari bugisaka cyangwa Bujumbura yifuje kuduga gukompeti wabo bavyeyi cyane ntamenye kimwe aramenya no wabimenye navyo byarahindutse nakarero nabayeretse nge byabimaze ubwa mbere liste kuva bipanze ubwa mbere bazohera cyo bazoherwa cyo bagiye guhera ubwo byose guhera mu Kirundo finali kabera mu ntara ya Gitega ariko ubu navyo yarahindutse bizobera bizoha mu Kayanza nituzi ko finali kiri mu ntara ya Gitega kuko kuri lista cisohoka ntibarashiraho vya finali n'ibigi bitandukanye basize gusa ama performance ya partie ya mbere nitubizi revuga yuko na PRIMUSIC yakireka isohoka ikavuga vyose gatanga utunde gwiza inyagira communication nziza igasobaneza vyose ngiye gukora ariko kandi bigi jewe ncengero gatoyi cinzo gatoyi ubwo none iyo afishe ntiyo bari copy gute kandi ntiyo bari copy kuko copy gute kandi abari nivyo bwaba babipostinga na statue ya Double J na statue ya Stanish statue ya Kiriku bose aposti kwa za munaka ya urumva rero dufise afishe zibiri pour le moment dufise afishe zibiri iyo twe twahawe nk'abamenyesha makuru izohera mu Kirundo hariho nizo bari nivyo ariko postinga zizohera mu Kayanza ubu gushika ubu twe tuzi yuko ntavyo tuzi bisigwa yuko rero abantu bo mu kiyeri n'umuziki hariho PRIMUSIC ariko bakwiye kugira ouverture bagasohoka bakavuga bati afishe n'ikirangamisi two dufise ubu unye niki tuzohera ngaha anye
rero kuguma biyugaranye navyo nyene birafise indi ngaruka mbi kumbe bizotuma ejo muri kazoza tugira ibibazo twebwe nk'amaradiyo hamwe uzo wumva ngo amaradiyo n'amateleviziyo ngo badufashije gute mu gihe hari amafisha abiri uretse ikibazo twebwe gusa nk'ibimenyesha makuru ahubwo n'abasanzwe arabakunzi b'iyo PRIMUSIC nabo nyene bazogira ikibazo kuko nimba hasigaye iminsi 2 ariko arategura ati jewe nzogenda ahantu kanaka gushigikira iki gikorwa azomenya aja mu Kayanza canke aja mu Kirundo mu bisanzwe ubwo mi hasohotse afisha ariko hasohotse urutonde rwari rwanditswe baduhaye n'amatariki soma neza bigi ubwo rutonde rwatanzwe n'abande exactement indani muri Brarud twebwe ni ubwo tuzi ubwo nibwo tuzi nibwo PRIMUSIC twayaduhaye nta rundi tuzi aho gamishu woshaka kuja muri PRIMUSIC ugashaka gutangurana nayo woca umenya wohera he nzoja mu Kirundo niho bambye bade basimukire ni muyinga nani henze gato muyinga okay aho rero migato ubunye barisa umva bari guhera muyinga hamaje mu Kirundo niho hari kubaha kabiri amagatatu Kayanza umuntu akayanza nigiye gutangura kuri afishe za sozi zifise baririmba ariko none bigi none gute none umuntu ashobora kwitira sasa kirazira kwiruhisha je ndavuga ati uko biri kose rero abari muri communication nibavyuke batanga umuco bavuga ati baratwe rero afishe kumbure harabaye mu kwihenda tuzoja mu ntara iyi sivyo kandi ibintu byuko umuntu arondera abantu bakaba bakikawusha ngo ntavyonzi ngo kunuku ivyo bintu vyakera cyane ubu turi muri tiktak kuko urumva n'amaradio agenda ku misegonda rero mu gihe umusegonda uba uri kuragenda wavansa nawe ugace wihagararira bice bitugora mugare natwe bakaza kuturondera vyayangaye bizotugora je nashaka kuvuga n'abakorege bamwe hati bega none mwebwe ko muri ngaho onye muri radio nga munara Kayanza vyifashe gute ntabwo ati okay hariyo n'umunyamuyinga ku radio iraho aje nyine muyinga yave munyamuhinga ntabwo ati estimeze gute hiyi wanyu bace bambwira ngo ngwe bana ngo twe ngurumva ngo tubana amafisha abiri exactement ngo ntituramenya ivyo ari byo mu Kayanza avuga yuko ari mu Kayanza ariko mu Muyinga akavuga yuko bizotangurira imuyinga bisigura yuko aho hantu habiri hariho akagorane kandi ugafashe mu buke umenga ni gato ariko ari ikintu kinini cyane kuko abene gihugu bazojuragirika rero abantu muri Brarudine bagire ariko mugabo ubwa mbere bari basa nkabihinze bo jengegeje kubiraba ngiyasha ko babihinduye mu nyuma kugereje kwa ngeze bipanze bepanze nabi barasubiye kuguhamagara kugira ko bihenze ubwa mbere bari bakubwiye ingo tukubwira ingene bipanze ubu uye bobo barabwiye ati bamenyesha makuru bugiriya rero twarihenze harabaye twakosoye akantu naho nyene iyo communication ubu uye gushika ubu jewe nemera urupapuro ariko gwa mbere gwanditse ku Muyinga kivodo ndibaze ngiye byagenze igihe twariyo jewe niyo narindi ndibaze ntosa duhamagaye ivyatwabaye twabibonye jewe niyo narindi mwabone ariko mutago okay twandanye ariko bigikumbure dusomera